Ndabaramukije inshuti namwe bakunze ba Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. No munsi Radio Peace FM yifuje kubashikiriza ibiriko biraba ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca Tanzania mu ikambi ya Nyarugusu. Radio Peace FM ikazohora ibashikiriza ibivugwa ku nkuru yihuse. Mudukurikira muciye kuhunga ngurukana bumenye kuri wezi 3 akaburungu Radio Peace FM akaburungu CO. Mu binga bw'ivyuma ndiko mfashwa na Bizoza Alexandre John Ndikumana nije ndi kuri micro nkaba ndabahaye ikaze. Nyuma yaho leta ya Tanzania isohore itangazo ryashikirijwe n'urongoye intara ya Kigoma rivuga ko impunzi zose ziri mu makambi ya Tanzania ko ziyandikisha bagasubizwa mu gihugu cy'u Burundi. Kuri uwa mbere leta y'ico gihugu yarasohoye irindi tangazo aho yamenyesheje ko imirimo itandukanye yahora ikorerwa mu ikambi ya Nyarugusu ko igiye guhagarikwa kuva ku igenekezo ya 15 za kuno kwezi. Ivyo bikaba vyashikirijwe na Chokoroka icegera cyo mukuru w'ikambi ya Nyarugusu ari kumwe na OC umukuru w'igipolisi. Ivyavugiwe muri yo tubibaze mugenzi wacu Aline Nirere. Impunzi zo mu ikambi ya Nyarugusu iri mu gihugu ca Tanzania ntizigirayo zicira nayo zimira. Inkomoko n'inama yarayibaye kuri uyu wa mbere igenekezo ya 6 Myandagaro umwaka wa 2018 yo guhagarika imirimo itandukanye yari isanzwe ikorerwa muri iyo kambi. Mu itangazo ryasomwe n'icegera c'umukuru w'ikambi ari kumwe n'abaserukiye amashirahamwe atandukanye yamenyesheje abaraho ko imirimo izohagarikwa muri iyo kambi bitarenze igenekezo rya 15 z'ukwezi kwa Myandagaro uyu mwaka. Imwe mu mirimo izohagarikwa ni ifasha mu ruja n'uruza rw'abantu hamwe n'urudandazwa rw'ibintu binini. Maelekezo hayo ni kama yafuatayo. Ati vyavuye muri leta ni ibi bikurikira. Uendeshaji wa pikipiki za matairi mawili aina ya bodaboda maarufu bodaboda pamoja na baskeli zitafika kikomo tarehe 15 mwezi huu wa 8. Ati gutwaza amapikipiki aba bodaboda dusanzwe tumenyereye n'amabaskeli. Ati umwisho wa nyuma ugutwaza ibyo bintu ni itariki 15 z'ukwezi nyene k'umunani. Kwa hiyo kuanzia leo mnaanza kujiandaa kama ni kuziuza au kuwarudishia wenye nazo ili itakapofika tarehe 16 tunaanza operation. Ati ndio mwisho. Ati rero no munsi mutangure kwitegura nimba ari kudandaza cyangwa gusubiza benezo no kuvuga gushika ku itariki 15 no munsi wa nyuma 16 barotangura akazi ko kuzifata. Ikindi yamenyesheje nuko isoko yahora irema 3 mu ndwi igiye kuzohora irema rimwe gusa ikazoremura isaha 10 z'umuhingamo. Vile soko letu la Muungano, isoko ryacu riduhuza iri rinene halitakuwa kwa siku 3 tena. Nilizoba mu minsi 3 kandi. Litakuwa kwa siku moja tu. Nizoba ku munsi umwe gusa. Nayo itakuwa ni Ijumaa. Azoba ari ku munsi wa 5. Kufanya hizo biashara ndogo kwenye soko la Muungano. Mwisho ni chakula. Ati nako kana ko gukora urudandazwa rutoya muri rya soko rya Muungano. Ati amasaha ya nyuma ni saha 10. Ikindi nuko impunzi zisabwa kuba zashitse mu ikambi isaha imwe y'ijoro. Taratibu yetu ile ya kuhakikisha watu wote saa 1 kamili wote wanakuwa ndani ya majumba yao. N'urutonde rujya dusanzwe tuzi ko isaha imwe abantu bose kuba bari mu mihira yabo. Hiyo zile taratibu nyingine za patrol za usiku na nini zote zitaimarishwa zitaendelezwa vile vile. Kwa hiyo saa 1 usiku wote wako ndani. Mwisho wa soko saa 10. Ati rujya rutonde kandi gukorera umutekano abasanzwe bajeje umutekano bizoshyirwa mu ngiro kandi bihagije. Isaha 10 mu isoko nta muntu, isaha imwe nta muntu ari bari barazunguruka mu ikambi twese mu mihira. Nyarugusu oye. Nyarugusu oye. Twabamenyesha ko nibindi bikorwa vyakorerwa inyuma y'ikambi navyo vyahagaritswe. Kwa sasa vibali vyote vya kutoka nje ya kambi. Ati kandi guhera no munsi n'ibibari bije inyuma y'ikambi vimesitishwa. Birugawe. Arakoze mugenzi wacu Aline. Inyuma y'iyo nama impunzi z'abarundi zaguye mu gahundwe kubwizo ngingo leta ya Tanzania yazifatiye na rirya imirimo igiye guhagarikwa ariyo yarigize ubuzima bwa benshi muri yo kambi. Radio Peace FM yabajije bamwe muri izo mpunzi uko bakiriye iryo tangazo. Ni inkuru twateguriwe na EVDJ Irakoze. Mu nama rukokoma yarayitunganijwe n'icegera c'umukuru w'ikambi ya Nyarugusu ariko muri mukuru w'igipolisi ca Tanzania yasize uruhagarara mu mpunzi z'abarundi bari muri yo kambi. Radio Peace FM yegereye abanyagihugu bari muri yo kambi inyuma y'iyo nama. Icyo twahunze nkikirahera kandi no kudufata dufashe nabi nga muri Tanzania baraduhohotera cyane. Nukuri aha ntacyo tukivuga.
ntawe usohoka inkambi, ntawe ugenda, ntawe widegembya, ntawe uja gusenya. Ibintu vyose byose baradufatiye hambarugo. Nuba abana n'ukuri bariko baricwa n'inzara, n'ukuri ngaha ahantu kimwe n'uko twishoboje, n'uko twasavye Imana muri mutuvugire mudushikire mu bategetsi barabe ikintu bodufasha. Ngaha n'uko turagoye, inzara mu kutwica, ntibatwemera ko dusohoka inkambi, ntibatwemera ko tuja gusuma amasoko bayugaye. Iyo ngingo kandi ntiyahumurije abageze mu zabukuru bari muri iyo kambi. Baduhungura ku ngubu dushikira hehe? Nka twege ntaho dushikira, turabatama dukuze, murabe ahandi mwotwungururiza kandi mu birabe n'akamara maza. N'ibintu bisigaye bikorerwa Inyarugusu, n'ibintu tutabibona yuko tutari abantu, dusigaye dutwagwa bunyamaswa, n'inyamaswa yo barayireka ikaruhuka. None tuja gupfa n'inzara. Abafise ibibondo bamaze kwangaza imitima n'ingwara, tutaronka n'imiti ikwiye. Ibyo turasabye banyakubaha, turasabye ukuntu mushobora kubitugirira tukava muri ako kaga, kuko turabona yuko Tanzania idufashe nabi. Basaba ko bovugirwa kugira ntibasubire mu gihugu bahunze, ngo kuko ikibazo catumye bahunga kitaratorega umuti. Turasabye banyakubahwa ibintu bahaye baratugirira, twege bamwe turiko turimbira ko twoza kurara nk'imwisamba. None banyakubahwa turabasabye nka jewe ndumutama n'ukuri ngo mbone n'abantu ukuntu bahaye baramererwa. Turabasabye raba ukuntu mwobitugira, kuko twababaye gose, twabuze ayo ducira n'ayo tumira, kuko ibyo duhaye dukorerwa umenga turi abantu b'abamenja, ntibatubona yuko turi abantu. Turabasabye dusimitse yuko mworaba ahantu mwotwungururiza tukaba turaruhukiyeho, kuko i Burundi ntitwosubirayo, ntaco tuja kuraba, kuko ico twahunze ntikiragenda neza. Twobasaba kuko batanze ikiringo gikeya yuko bishobora guhigwa nk'impongo. Uyu nawe n'umukenyezi w'umupfakazi yuzuye agahinda aho yumviye iyo ngingo. Natwe dutaye mu Burundi, nka jewe nibutse ingene umugabo wanje bamwishe. Ndavyibutse mfise agahinda n'umubabaro. None nje subira mu Burundi kandi ata kintu kirahinduka. Nabamwici wanje bakiriko barandondera, none subirayo mu Burundi kugirane. Ndukuri ni murabe mwebwe nyene bo iyo makungu, murabe ingene mubigenza uko twe turagowe. Amaganya ndivise ari muko twica, nukuri turabasavye nukuri turabasavye mugira icyo mudufashije. Dufise amarira n'amaganya ari muko twica, nukuri ntigikunda nuko dutamira nyakagari nyene baduha kubera amaganya. Nukuri turabasavye, turabafukamiye nukuri kw'Imana. Turabafukamiye mugira icyo mudufashije, turagowe. Tubibutse ko ibikorwa vyo guhohotera ubuzima bw'impunzi vyagiye vyibonekeza ahatari gake mu misi iheze, aho hari abakomeretse bagiye gusenya inkwi inyuma y'ikambi, hakaba n'abagore bafashwe ku nguvu nk'uko amakuru ava muri iyo kambi abitumenyesha. Nshuti namwe bakunzi ba Radio Plus FM mwariko muradukurikira, aha niho dusoreje. Nkaba ndabashimiye, shimiye kandi n'uwamfashije mu mwuga bw'ivyuma. Mwese amahoro, ubumwe n'urukundo birangwe mu ngo zanyu. Amahwana.